Bruce Melody yaje ngaha mu Burundi niko natwe duseka ko basatubi bafizo baja muri Amerika kuririmba baja mu Bwongereza baja muri Espagne batumweko none niba wugaye iwanyu wosaka nayo bakugururira yanze baba bavuga bati nibo bari guhabwa iyo titwa akaza nk'umwevite mugabo abo bandi abo oya bararonsa abarimwo Double J yarimwo Estanisha arimwo kiriko akirarimwo Bface arimwo bamaze iminsi ko baraga inoti rero nje nta ngoranire ribona ko batume Bruce Melody kuko nuwo bumengo hari giteramo na Fizo atumiwe mu Rwanda vuba none tuvuze ngo Bruce Melody ntaze na Fizo batumiye ntagenda twararyowe muri 2000 na kangasi niko kaneze umwaka Fizo yatumiye kuja kugurura shane mu Rwanda ku Stade Amahoro twese twarabiryoherewe abanyarwanda ntibavyakiriye neza none kubera iki twobona ko haba tugira umutima mubi kini naco abanyarwanda n'abarundi turi bamwe isoko y'umunyarwanda iri mu Burundi mboneho no kanya gusaba ikigongwe vraiment jewe ntwara association burundaise de journalistes culturels no kuvuga association ishirahamwe ry'abamenyesha makuru bita imico nakaranga mu Burundi hariho akantu kaducitse mu misi yahera sikera cyane ko gatandatu hezi ikerezo ya 2022 twaracitswe no gushikira kumenyekanisha no gukundisha igiteramo gikorane cy'uwitwa Chris Ndikumana yakoze ibitangaza twaheruka mu myaka ya kera bamwe mutabonye mwebwe hari umuzungu oya nabyo bya kera hajya kuri ETS nyene hari umuzungu yitwa Bonke. Salut guys, muraho mumeze neza, j'espère ko mumeze neza, muguwe neza, mushima Imana uko natwe dushima Imana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro nkuko vyama. Ngomba nkorane n'umushitsi Alain Nova, antuka ni ryambere dukoranye kuri BI TV. Abantu benshi muramuzi, Alain Nova n'umu journaliste, Alain Nova n'umu MC, afite ubuzi bwinshi rero nashaka ndamuha ikaze aturamutse, aramutse n'abatwumviriza hama avuge n'ivyo ntavuze. Ndaramukije abantu bose n'abantu kazi bo bariko barakurikirana BI TV n'abazoyikurikirana bien sûr nizera ko bashobora kubandanya bafyonda kuri kariya kantu ni s'abonner subscribe kugira ngo ntibazoze baracikwa notification nimwe ya BI TV hama Alain Nova irambona nko babivuze umugana hisemwo natoranje Imana ampezagije uri imbere y'iyindi no kumenyesha makuru mugabo hambavu y'ivyo ndabifatanya n'ibindi bikogwa harimwo nkuko bivuze kuba umworosha mu manza na cyane cyane imanza zikomakomeye novuga nti VIP cyangwa amassoirée de gala hama no mu biteramo bimwe ego hama ndarafise n'ikintu bamwe bataranamenya mugabo abandi bamaze kumenya bankundira no nico bita kurongora urutonde rw'ibitekanije no kuvuga programme aniba ari n'igiteramo kirafise programme rero burya haba umuntu abajejwe gukurikiza urutonde ngene rumeze chef de programme hariho rero mbere aho binarihishwa cyangwa ubikora kahembwa amahera menshi ivyo rero ndabikora harabi abangomwa bakampa iryo banga cyane cyane bisunze yuko jewe ntahugumbwa ku murongo n'umurongo ibintu byose biciye mu muco byo tujana navyo habayemwe ibintu byo gushaka kwikwegera ko sindabikunda hama ntakunda n'ikintu kibaye ku mwanya umwanya wubahe nawe uzokubaha kandi nawe uzocutera imbere ko wubasha umwanya uwubaha umwanya n'uwaguhaye n'akazi gacaka kubaha iterambere gacari biterambere hambavu y'ibyo rero umuntu ashobora gukora n'ibindi gutegura ibiteramo navyo nyine umuntu arabikora sikimwe si bibiri bitatu kandi umuntu abikoze vuba ni kuva mu mavuga kera je nibaza ko nabitanguye kuva kuva niga muri secondaire atakuza ndategura ama spectacle ku ishuri muri interna hanyuma bihariho rero n'ibindi nkora mbo no kuvuga kwiyumvira
gutanga ivyiyumviro bisho gushikana hakuru umuntu cyane cyane kudandaza ivyiyumviro bijanye no kumenyekanisha no gukundisha ibintu cyo no kwita communication marketing. Ibyo rero navyo nyene umuntu araza ariga buke buke, barana kwiga kubukuroroshe kuri guriguri birakunda ni Google ugasanga hari byo wize. Rero ni nk'ibyo novuga bikuru n'umuziki ndawukora ndawukora nka solo nka carrière yo ninaguye ngo niwo wontunga mugabo hari abantu benshi bazi ko twakoranye imiziki y'ikibiriraho cyo bita live band kuva muri 2008 n'icenda na 10 na 11 na 2 sa Don Bosco Buterere twarakoreye mu bare butandukanye zaba ku mase zaba za biso na biso zaba hehe ahantu hatandukanye abitwa les Parisiens ayitwa ku Mutaga ni henshi n'ubundi burere bwinshi haba n'Ubujumbura twaranaduga za Makamba tukaduga za Gitega tukaduga n'ahandi hose gukora y'umuziki ibitamo by'ikibiraho mu Cibitoke n'ahandi rero uvuga ko umuntu aragerageza kwitunganya no gutunganya akazi ashizemwo urupfasoni cyo no kwita discipline hari byose bibera neza rimwe. Okay, merci beaucoup. Igituma namurondeye murumva ko ari umuntu asanzwe yorganiza ama evenement ni ibintu biginjira namwe n'umwuga asanzwe akora muci murabizi ko haba ibirori ibiteramo byinshi bitari bikeya hari ibiteramo n'ubu bituzi ko bizoba. Rero nashaka ndamubaze uko abona ngaha mu Burundi bavyorganiza canke ko mwebwe nabo mukorana mbega bikorwa neza niko byari bitegeza kugenda. Jewe nk'ubu hari ibitaramo usanga ntegura jenyene ubwanje canke hari umuntu yaje akambara ati jewe ndakwiyemera ndizera ibikorwa byawe mfasha gutunganya iki giteramo niwe ubaye ico bita event manager. Rero umurongozi w'igiteramo ari we muyobozi wacu hari gihe nawe ufise team abandi bantu nabo bagutwara utuma ibi n'ibindi hari gihe ndabikora gatwike wanje hari gihe ndabikora biciye mu bandi baturi kumwe nk'ubu hari habo turi kumwe muri society twita Rusizi Limited yamite guco bita Cibitoke Summertime no birimirije tariki 12 z'ukwa munani samedi iminsi harugwa ku ntoke nibyo tubikora nka Rusizi Limited. Mugabo rero hambavu y'ivyo mu Burundi hari ni novuga nk'urunani rw'abategura biteramo iko novuga bise Scopeb ruriko ruravukura waravutse turimo turi benshi ni benshi barimwo harimo jewe harimo ba Rasco harimo ba DJ Polan harimo ba Mula DJ Mula harimo abo muri gospel harimo muri Sekila novuga ko ari benshi ba Darlene Sara harimo ba Nahayo Darlene harimo nabandi benshi ba Greta Kwizera nabantu benshi nabandi harimo za Buja Event harimo ba Blue harimo hana societe hana bandi uko gatwe kabo rero turi mico twashize kugira ngo hari gusanga ibitaramo bigongana gusanga igitaramo kimwe kirabera mu Kamenge ikindi ko kirabera mu Kigobe ugiye kurabwo sanga abakunzi ni babande nyene muri ko nabajuragiza no mpamvu twashizeho ugo runani kugira ngo nigihe bakigingi bose barimwo ba mutima barimwo kugira ngo ntiduhurire ku isango imwe haba ikintu giteguwe naba abandi bakibonye niburi bace bahindura isango kugira ngo no gushikirana dushikirane na cyane cyane kutusoma tuzi yuko n'abafatanya bikorwa turonka hano mu Burundi abibonekeza kenshi ni nk'abajya nyene nshatse kuvuga ama sponsor cyangwa aba partenaire. Nico gituma rero ugiye gufata abafatanya bikorwa basanzwe na bakeyi ukawe ngaha nawe ngaha usanga tuko turabasanzaza tukatanga sanzaza ingufu gutyo rero novuga ko abo tubikorana ego mu byukuri gutegura ibiteramo hari ibintu bitoroshe ko harimo ingufu nyinshi harimo stress harimo ibiki mugabo ibanga rya mbere niyo kuvuga uti jewe ndategura igiteramo ndonka sponsor ntayironka kizoba yumaze kubigira uko rero guca nawe ugira wipanga kugira wihagarare ko ejo ntibazo gucishe mwijisho. Rero intamba by'inzibuze hari ukuntu nako ndabivuga mu mwanya yuko abafatanya bikorwa ni bakeyi hari ukuntu hari itegeko lishigikira abariko barakora na cyane cyane bijanye n'ibintu byo myidagaduro canke ibintu bijanye no kuryohera abantu cyo biro kita loi sur le sponsoring iyo yokora
kuri abamwe abategura ibiteramo mbeka no ku banyabuhinga mvabwenge baba abo muri sinema baba muri mu muziki baba mu makomedi abo bose hakaba gukorana rege tegeko rya loi sur le sponsoring hano iwacu ntirihari ntirikora mugaba handi hari ibindi bihugu rimaze kuba rikora ugaca usanga rero birafise ico byungura abene gihugu na cyane cyane abo bantu bari mu cyo gisata cy'ubuhinga mbabwenge ugasanga biraborohera cyo gusumba rero naho bitoroha umuntu niyoca debukirwa avuga ngo ndamanitse amaboko akavuze D1 oya ubwo akagumye bagumaho kandi sini mu Faransa ngo yavuze ngo on ne dévie pas l'obstacle on l'affronte intamba nica nk'ingorane ntuyizibukira aho guhangana nayo ugatora umuti kandi umuti urama ego turazi yuko dimanche iyi dimanche le 30 niho hazoba finale ya PRIMUSIC izobera igitega mbega mwe mwa mufise role iyihe mu bintu bya PRIMUSIC byorganijwe gute muri PRIMUSIC ya 2023 je nka Alain Nova irambona ndafise ibanga canke se najejwe novuga niriyashira hamwe agence kitwa Creative Power lisanzwe ritegura PRIMUSIC hambavu y'ivyo ni agence yakija mu biganiro n'abateguye projet ya PRIMUSIC 2023 barangomwa ndabampa ibanga ryo gukurikirana no kuba hafi ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru rero kuwa Mungu aho bukera 30 mu gisagara ca Gitega kuri stade Ngoma aho ino PRIMUSIC igiye kubera muri finale haratowe batandatu kuwa Mungu heze hariya kuri Efinya Kabiga ubu rero batandatu nibo bagiye guhiganwa kugira ngo hatogwemwo umwe azoronka miliyoni 30 wa kabiri nka 15 n'abandi bakurikire hambavu y'ivyo rero na Brice Melody nawe azoba yaje asanzwe ari umuserukirizi w'ikinyobwa Primus mu Rwanda biboneka neza ko bizosa neza cyane bizoba bimeze neza cyane kugira ngo batange hazoba umunezero mwiza umunezero w'imbere y'inyuma nko tubivuga rero no hamagara mbere n'abarundi bose kumva ko ataha yindi mape kwa Mungu itaki 30 ari capitale politique biragoye n'ama déplacement mbega hariho duhiriye duheshije harategekanijwe ingene abantu bazokwideplacer uko byo babimeze donc bimeze gute duhiriye duhishije kuvyereka ivyo bitoro haraciye iminsi ibiri hatanguye abantu batakuvuga ngo agahengwe ntibarakabona neza mugabo kuva ku munsi no munsi wa gatatu muga kuva nko ku munsi wa mbere abantu baratanguye kuvuga ngo agahengwa naho igitoro cadugijwe ibeyi mugabo ubona cyo duga kikaboneka hama ibintu kagenda neza rero ubwo ivunitse riga gucumbagira naho byari bikenye abantu bagumye biyunguruza bagumye bagira imanza bagumye bagira ibiki yego ntivyari byoroshe kandi nizera ko nubu no ku munsi wa Mungu nawe nyine bazokwiyungunganya barabe ingene vyogena neza hama bashika Igitega capitale politique hanyuma twitagadure hamwe na Primus abantu nyene ubuzima buryohe bworohe ego wavuze yuko uri umuziki wawukoze uri donc urawukoze no urawukora mugabo ubikora utabikora nka carrière harabayemwo akantu ko kuvuga ngo barakumira abaririmbyi b'abarundi aho nk'umuntu wumva ko ufise ikijejwe muri PRIMUSIC kugira ngo batumire Bruce Melody ariko dufise abandi bantu b'abaririmbyi bakomeye mu Burundi kugira baze kwanima ivyo birori nta kane uko wewe ucu bibona ko niki ivyo bintu nta ngorane rimwo urugo rwiza n'urugenda bashitsi kandi ku Bruce Melody yaje ngaha mu Burundi niko natwe duseka ko basatubi bafizo baja muri Amerika kuririmba baja mu Bwongereza baja muri Espagne batumweko none niba wugaye iwanyu wose kana bakugururira yanze baba bavuga bati nibo bari guhabwa iyo titre agaza nk'umwevite mugabo abo bandi abo oya bararonsa abarimwo Double J yarimwo Estanisha arimwo
kirikuwa kirarimwo bifese arimwo bamaze iminsi ko baraga inoti ya PRIMUSIC n'abandi baraziriye imyaka myinshi kandi rero umunsi wari yavuze ngo kabumbu ni pasi none kandi ngaha turi hari abandi uno munsi kurankoresha interview mugabe uzoyikoresha uwundi nozo gukoresha Alain Nova gusa oya byiza rero kandi bagato karakura ejo umwaka uza ashobora kuba D1 abaye brand ambassador ashobora kuba Dramati ashobora kuba Miss Erika ashobora kuba novuga Big Cobra bashobora kuba n'abandi ba Oleg n'abandi rero byiza kuba hari ko ibintu bigenda birahindagurika byerekana ko abantu bose bari mu kazi rero nje nta ngoranire ribonamo ko batume Bruce Melody kuko n'uwo bumengo hari igiteramo na Fizo atumiwe mu Rwanda vuba none tuvuze ngo Bruce Melody ntaze na Fizo batumiye ntagenda twararyowe muri 2000 na kangasi ni ukaneze umwaka Fizo yatumye kuja kugurura shane mu Rwanda ku stade Amahoro twese twarabiryoherewe abanyarwanda ntibabyakiriye neza none kubera iki twobona ko hava tugira umutima mubi kini naco abanyarwanda n'abarundi turi bamwe isoko yo munyarwanda iri mu Burundi isoko y'umurundi iri mu Rwanda tuvuga ururimi rumwe bisigura ko ucyumwa vuze undi aracyumva nitwari dukwiye kugera mu nzigo zinzirikira zitaza n'iterambere ahubwo twari dukwiye kuja mu kunywana byotuma twese tugira kunguko ku mpande zose urakoze cyane hanyuma ikintu cerekeranye nuko turi muri samba nkuko ndiko ndabivuga dufite aba ingenzi nyinshi uri kuragerageza ukaraba ugiye kuri plage ubonayo abantu benshi cyane kandi atari abarundi uri kurasirkira nga muri ville urabona ko hari aba étranger batari bake nikute twabivyaza umusaruro birashoboka ahubwo mboneye uvuze byasama uvuze mboneyeho no kanya ko gusaba ikigongwe vraiment jewe ntwara association burundaise de journalistes culturels no kuvuga association ishirahamwe ry'abamenyesha makuru bita imico nakaranga mu Burundi hariho akantu kaducitse mu misi yahera sikera cyane ko gatandatu hezi ikerezo 2022 twaracitswe no gushikira kumenyekanisha no gukundisha igiteramo gikorane cy'uwitwa Chris Ndikumana yakoze ibitangaza twaheruka mu myaka ya kera bamwe mutabonye mwebwe hari umuzungu oya nabyo bya kera hajya kuri ETS nyene hari umuzungu yitwa Bonke yigeze kuhaza kera mu myaka ingera ya 90 na yarahujuje ubu rero ibintu twabonye kuwa gatandatu heze ni gitangaza kindi uno Chris Ndikumana yakoze mu byukuri abamenyesha makuru menga makuru nabonye muri rusangi nta byinshi byashigikiye kumenyekanisha iryo gitaramo mu ntango mugabo ubwo twagiye gutangara abagiye no gutangara babonye imvura y'abantu uvuze rero turi musama ingenzi naramenye neza ko muri kiya gitaramo carimwo abantu barenga igihumbi bari bavuye hanze y'u Burundi bisigura ko iyo ni dollar ginjiye ni devise canke euro abavuye za Burkina Faso abavuye za Chad abavuye muri Congo nabonye imiryango yajivuga iti twebwe twaje ari famille yose monsieur madame n'abana twarabonye n'abandi abo nabo twumvise abo bose urumva hotel yararonse akazi restaurant zararonse akazi alimentation yararonse akazi ibyo byose rero n'amafaranga yinjiye nakunguko ni sama rero yasubiye kuryoha ica itanga umwanzuro mwiza itanga umwimbo mwiza kuvyerekeye abariko barakora mu gisata c'ingenzi no kwidagadura bisigura ko rero ubiteramo biba muri muci nibiba mu rushana byose mu bisanzwe mugabo biteramo muri rusange narasimbiye mu myaka yaheze nk'itandatu iheze nasimbiye muri Afrika y'uburengero aho nasanze hoho bafise ibiteramo byinshi bafise amasabukuru menshi aho cyo gusanga isabukuru isho guhuza abantu ibihugu birenga 10 20 30 40 50 bakaba bari kuri stage imwe ejo twaheruka kubibona natwe nk'hano i Burundi aho mu Mukozo Award twabonye abantu bari baje bavuye mu bihugu bitandukanye za Maroc za Algeria n'ahandi biraryoha kandi mukumvya karanga novuga ntiwe muri rusangi iki bintu byose biza bitungura biza bitwubaka biza bidushikana ku rundi rugezo nivyo gushigikira hama twarondera inguvu uyafise hariya akadishira hamwe nizo wundi afise hama bakaba ikintu kimwe bagatera imbere bose kuko sinzi wabitanguye aravuga ngo twese hamwe birashoboka yego none nk'umuntu udukuriye mu mwuga wo kumenyesha makuru ubona abamenyesha makuru bo bikora gute
kugira ngo izo nkuru peut-être urabona ko hari ibintu bitamenyekana, hari ibimenyekana, hariho donc hari amakuru usanga nyine amenya bamwe andi ntamenyekane. Urabona ko dusigaye dufise ibinyamakuru byinshi, hari abikorera ku mbuga izingurukana nk'ama YouTube, amashene hariho ayasanzwe akora nk'uko onye. Rero nashaka kubaza nka wewe usanzwe udukurira mu mwuga, ubona twobigenza gute, twobikora gute? Bon, byose n'imvura iragwa ntikwira hose. Hanyuma uravuze ati ibimenyesha makuru byaragwiriye, ni byiza ko bigwira kandi niryo terambere. Ni nk'uko je natanguye iradiyo muri 2008. Ico gihe hari mu Burundi hari nk'amastudio yo gukora umuziki ngira nk'5 gusa. Mugabo ubu amaze kuba menshi. Ico gihe abaririmbyi bari bake. Mugabo urabona ko aho uhonyoye hose sho guhonyora ku muririmbyi. Nico kimwe n'abamenyesha makuru baba uko tubita muri rusangi, bari migwi myinshi, hariho aba YouTuber, hariho abagira journalisme classique, novuga nti umukumenyesha makuru nka kurya bagenda ku makanda ya kera y'umwuga. Ibyo byose mugabo umwe wese arafise ingene abikora. Hari nabi aba influenceur nabo urasho gusanga ubuvuze umumenyesha makuru kubivanye n'ico nawe wamenyesheje. Iryo jambo rero yacakora uko journaliste, youtuber, influenceur, blogger, aho promoter, byose urasanga rimwe twese tuvuga ati umumenyesha makuru. Rero ibyo ni byiza. Rero uti bamwe baramenye inkuru abandi ntibabimenye. Hariho n'ababidogera ko batakora neza, batagira message kuri wowe ubona. Abidoga ko ego mu by'ukuri nta byera ngo de haba mu bamenyesha makuru bakora uwo muga classique amakanda ya kera, haba ama YouTuber, haba blogger, haba influencer, haba promoter, uwo nta munga ngo buri sati bidahizwe. Naje nyine ubwanje naje ndafise aho nyerera ugasanga nanyereye sinakoze neza ko byateza kugeragena. Mu by'ukuri kwidoga ni kimwe, mugabo unyishu rero ni ivuye kuba mwidogo. Kwidoga kwidoga siyo nyishu, ahubwo no gusanga uyo muntu ukaraba tembeganye ukamubwira uti nyamara wakosheje aha wari kugira ukuntu wari gukosora uko. Muri make rero novuga nti kubidoga nako batamenya amakuru amwamwe nivyo burya no bunaya amaradio tukorera canke ama television ya classique bose ntibaronka source d'information imwe, ntibashika ku isoko y'inkuru cyo kimwe. Bashaka kumva inkuru yakoze muri Bonesha FM mugasanga isanganiro ntiyayironse. Nivyo niko vyama. Bashaka gusanga inkuru yakoze kuri BBC mugabo VOA ntiyayironse. Ni byiza kuko umwene gihugu acayumviriza ubumuhaye guhitamwa ashaka arironderera. Ni nkuko nibiganira ari byinshi. Nkuba cyo kuvuga ati ndombiza ikiganiro saa 8 ku radio iyi. Mugabo saa 10 ndaza kumbiza ikindi ngaha. Saa 2 z'ijoro ndaza kumbiza ikindi ngaha. Saa 5 ukuntu gutyo rero byose bica bitumwa n'abantu bamenya biga kwitunganya no kwitegura no gutunganya agahunda zabo bivanye n'umwanya w'abafisi. Yego. Tubwire rero ibiteramo bitegekanijwe bya vuba, utumirire abantu nk'abo tudasiba mama ashushe muri irice. Bon, ibiteramo ni byinshi nuko gusata abantumye ngo ndabatumirire. Mugabo cyo nataka kubatumira cyo ni cyambere ni igiteramo nsanzwe nzobonekamwo itariki 12 z'ukwezi kwa 8 kuri Dogodogo ni Cibitoke Summertime, aho abantu bajya inyama mpaka bakaziterana. Ego urajya inyama mbaya urajya inyama inkoko, imene, intama, ego inka, akabenzi ndukunda kugashiramo kubera twora ko ntituzaho tugashiramo kubera ko ari abantu katorohera kandi iriya ntara hanini ni ntari gwiriyemwe abadventiste benshi n'abayisilamu. Akabenzi kaca umugabo, agahene, agatama, na impene ndacare cyane, inka oya ni impene, inka n'inkoko akenshi cyo gukunda gushikoresha n'amasosiso. Rero ibyo hama n'utunyogwa rero umwami uzambiye n'izindi dutoroshe amazi cyangwa udufana. Abutwa rero ku bufatanye bw'abafatanya bikorwa tuzoba turi kumwe batandukanye. Mbere gushimira Big Assurance yabaye ya mbere kumva ikiyumvira dushikikiye ikadushikira. Ndashimiye kandi na Nice Water na amazi mbere exclusive nezo bari ngaho kwico kibanza yonyene, n'abandi bo bafise ibindi badandaza ngo bitandukanye n'ivyo barahawe ikaza. Amabanke turacarindiriye, hari gihe baza ku kanota kanyuma
baze kugira ngo baronke abandi abafise dandaza amatelefone pourquoi pas kuko abari isoko twimuye ko ni kuva saa 8 kuva saa 5 gushika isaha zikuze mbere munakeye umuntu aco kudandaza bisigura ko rero abantu bose barahamagariwe muri TikTok summer time izo tariki 12 z'ukwezi kwa 8 hambavu y'ivyo tariki nyene hakindi giteramo gihari citwa dukunda Burundi kizobera muri arena abakozo basigaye Bujumbura rero nabo nyene le même jour bohashika hari nibindi rero biza birategurwa ca bizotegurwa imbere n'inyuma yaho mengo hari igiteramo ca Kigingi sama comedy naco nyene mengo ni nyuma yaho gato cya kimengo 20 niba ntihenze hambavu y'ivyo hari n'ikindi giteramo kizoba kwita kizine kuwa gatanuza cinatana ni giteramo bateguye ibintu byose kuko nagenje kizobera muri arena naco kizobera muri arena cyo cinatana naco nyene kuko nitaki zine tukwezi kwa 8 azori vendredi aho bazotamba intambo ndagakaranga z'ibihugu ndwi bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko z'ibihugu ndwi bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko no kuvuga tuzobona intatana zitambika intambo y'ikinyarwanda intambo y'igikongomani ikirundi zo nico bambatamba igisudani y'amajepfo kiganda igikenya gitanzania gutyo bimegene neza rero kuri bose navuga nti bagira ibihe byiza sama ba diaspora baza ari benshi hanyuma bashike baje kandi bagume Bujumbura gusa baje no mu ntara basigaye amadolari hanyuma ibintu bigene neza visit Burundi visit Burundi biraba nko byariyo byaheruka kuba barazungurutse Rutana Gitega nubu nibaza ko umwaka utazohera badasubira gutegura iyindi tour ndabona ko biyamaze kuba umugirwa basunya wisubiriza nizera ko ivyo byose byo tuma tuhindura mood tukava Bujumbura tukaja mu Rutana tukaja mu Ruyigi tukaja mu Cankuzo navugana hariya ku mariye touristique bashaka n'ibintu turonka ivyo byose ni ego nizera ko ahubwo bo muri mu rwego rujejwe ngenzi bariko barabikorera ko mbere nta myinshi heze mvunciye kuri kwisoko rya Nil nasanze umutama yavuze ati byose ko turashaka ko ibintu byosa neza gusumba rero abari abo byega batusanura ivyo bibanza kugira ngo neza na neza kandi byinshi hari n'ibindi rero bitarakogwa biri mu ntara zitandukanye basanga hariho ibibanza nk'amashyuha ari mu za Cibitoke n'ahandi mu zindi ntara mugabo atazwi mu gihe abantu benshi bazi ko amashyuha ari mu Rumonge gusa mugabo mu Cibitoke hari hamwe yo kuruhwa nayo barayazi mugabo hari n'ayandi mu makomine hari n'ayandi mu zindi ntara kumbure n'ibindi bibanza byofasha kugira ngo ingenzi zihurumbire Burundi bihinyanyugwe bitokogwe neza bitomogwe hama bibera kunguko umurundi mutoyi n'uburundi muri rusange ego Alain Nova murabyumvise jewe nabazaniye umuntu abahama map yo muri isama ntiyagira umuntu azokwitwaza ngo ntiyaryohewe ngo ntibyari bihari birahari byinshi birateguwe nkuko ari karabivuga antuka tuzoryoherwa gusa nakarangirize ko abantu tuba turi kumwe Gitega dimanche muri finale ya PRIMUSIC bamenyereza ko tubateguriye na after je ndi mu bantu begereye cyane bariko barategura after izobera muri Inox rero abantu bitwaje inzingo ya 5000 bazoronka ambiance na DJ Zenobino na DJ Phil Bites kizigenza hamwe mbere n'ayandi ma surprises azoba hari kugira ngo ubuzima mananye bworoha suko none rero duhurire Igitega dimanche navuze Igitega dimanche navuze muri arena itariki zine navuze 12 muri kuri dogodogo canke muri arena muri isabukuru dukunda Burundi ego hariho ikintu wavuze c'abamenyesha makuru donc no kuvuga ko baratumiriwe uwari we wese aremerewe kuzoza gufata ama image nta kibazo na kimwe yego mu PRIMUSIC gusibeba bose baraza ama finale baraza no kuri demi finale mu nyakabiga kuri FI bose bari baje mufa gushika kure hama jewe icyo mbanjetwe nkamenya ni ikiri amesha makuru ikiniki gikoruku hama nkagumana gusa kwiyandikisha wawe ndego nkagumana gusa cyo bita kuguma nkurikirana kugira ngo ntihabe ibintu bibi bisho kwihenda mwayo masanamu byoza gutosekaza akanovera kihiganwa akanovera ka Primus akanovera ka PRIMUSIC yego tugushimire cyane wari ufise ibintu byinshi uri kurakora ukaduha umwanya wawe donc turagushimiye cyane hanyuma nizereye ko uzobandanya ukora neza kandi udushikiraho tuwe tutarashika yego nukuri inyuma nkitanguya ndamaze imyaka irenga 16 muri muno mwuga mengo ndafise batoyi bamwe no kwita batoyi banje ndafise nabanyita papi
nareze nafatiye navuga ati nyamara bigenda ukuntu bagiye mu makanda yiwanje n'ubu nuwoza wese mu mwanya Imana ikintije impwemu zuguhema neza nkiri muzima umuntu yobura gukora ineza gihari kugira ngo azoyisanga imbere kuko urazi ko inabi yoyo turabashimiye cyane rero mwese mwatwumvirije hanyuma mubandanye nkuko yabivuze mugira subscribe mugira share muna comment ku byo tuba turiko turavuga hama umukaba Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu bye amen yego